Hey, what's up my people, my family, my team Pisco Entertainment and Media. Muraho mumeze neza? Jewe meze neza, ndaho ndashima mbona rigeze hano. Psychologue nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari nawe anabibashikiriza muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro ukivuga kuki? Nkuko musanzwe mubizi hano kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media tuhacisha ibiganiro bitandukanye, no kuvuga turabaha amakuru agezweho, turabaha ubuzima bw'abantu, turagenzura n'ibikorwa by'abantu na cyane cyane abantu bakora ibikorwa mvabwenge, abantu bafise ivyo bakora bashira kuri zino mbuga angurukana bumenyi. Ariko rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku muririmvyi yitwa Monia Fleur. Monia Fleur ngira ngo abantu benshi baramuzi mu gihugu c'u Burundi, kandi hariho n'abandi batanamuzi. Abantu mukurikira runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, sinibaza ko mwese mumuzi, ariko n'umuririmvyikazi w'umurundi agezweho uno munsi twovuga yuko asanzwe ari mu baririmvyi bo mu gihugu c'u Burundi. Ngira ngo tuvuze mu baririmvyikazi bakorera mu gihugu c'u Burundi canke b'abarundi, Monia Fleur nawe yoza amubambere. Rero uyu munsi ngomba turabire hamwe ibikorwa vyiwe afise ku rubuga rwiwe rwa YouTube, tunababwire n'igihe gwatangurira runo rubuga rwiwe, tubabwire n'indirimbo zarabwe cane gusumba izindi indirimbo. Rero gumana natwe, psychologue niwe yabateguriye kino kiganiro. Ukaba utaragira subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, hama ugire na like, comment hamwe na partage ikiganiro gishikane kure, igishikire abantu benshi bashoboka kugira ngo nabo baze barabona ibikorwa by'abano bana bacu bariko barakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi. Namwe murabireho kumbure hari naho vyo bamotiva namwe mugakora nkuko bariko barakora. Reka tumira amatega toya ncenza turabire hamwe runo rubuga rwa Monia Fleur, abamukurikirana n'ama video afise ko n'amavyuzi amaze kuronka n'igihe yatanguriye ko runo rubuga rwiwe rwa YouTube. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze umwidonido rya akino kiganiro. Uyu munsi na microphone nayisetinze hagufi kugira ngo amajwi abashikire neza, abashikire atagatosi. Murabona yuko microphone iri ku munwa. Mwanya rero tutararonka za microphone ushira hari anya zikwega amajwi cyane, tuca twiyaranja tugakoresha zingana n'uburyo dufise. Rero nkuko nayemeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku muririmvyikazi w'umurundi yitwa Monia Fleur. Monia Fleur ndibaza abarundi mwe benshi nk'abakunzi b'umuziki musanzwe mumuzi. N'umukobwa akiri muto cyane, n'umwana wa 2000, yaba yavutse nko muri 2004. Uravye ugiye uraba urumva yuko akiri mutoya cyane, ari muri babana ba 2000, afite imyaka 22, aba akiri mutoya. Kandi uravye nibikorwa amaze gukora ucubona yuko ku myaka yoba afise Monia Fleur niyo yabandanya ibikorwa vyiwe bizoca bitera bija imbere. Gusa abarundi kazi barakora umuziki, bagakora ibikorwa mvabwenge, bagakora ibikorwa nyene nk'ibinye vyo kuririmba, ariko inyuma y'imyaka mikeya baca babiheba. Ngira ngo baca babihebeshwa n'abagabo babo. Ariko nka Monia Fleur wewe turamubona yuko umukunzi wiwe basanzwe bakorana n'umuziki ari we Rinoji, basanzwe baririmbana, ngira ngo ntazobiheba. Ariko tugiye kuraba muri kahise twarabonye ba Roriro na ba Shan Queen, turabona baravana na ba Roriro baja na ba Ariko, ariko turabona umuziki wa Shan Queen nturi vibe sana nkuko wari vibe kiriya gihe bakiriko barakorana n'abariya. Rero abakobwa bo mu gihugu c'u Burundi baraheba umuziki cyane, ariko twibaze yuko Monia Fleur atazowuheba, kuko Monia Fleur
urabona yuko ari umuririmvyikazi abishaka ashaka yuko yotera imbere, ariko reka turindire tumuhe ikiringo tuze turabe iyo bizoherera. Rero muti Monia Fleur ko uri kuratwicisha amajambo, dushaka kumenya urubuga rwiwe gwitwa gute, natwe tuzohore tumwironderera tumurabe ibikorwa vyiwe kuri YouTube yiwe. Kuri YouTube yiwe yitwa Monia Fleur, ugiye kandika Monia Fleur uzoca umubona. Akurikirwa n'abantu bagera ku bihumbi 199 abone aba subscribers bakurikira runo rubuga rwa Monia Fleur. Akaca afitako video 24 ngira ngo harimo n'amashort video n'amapost, ariko igitigiri tubona ari 24 video ziri ku rubuga rwiwe rwa Monia Fleur. Muti mbega Monia Fleur yoba yatanguye runo rubuga rwiwe rwa YouTube rya, ariko afise abantu benshi bamukurikirana ibihumbi 199 n'abantu benshi. Monia Fleur yatanguye runo rubuga depuis le 26 août 2022. Yatanguye runo rubuga kwigenekerezo rya 2026 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2022. Aho niho yatangura runo rubuga rwiwe rwa YouTube Monia Fleur. Murumva yuko rukwije imyaka 4 ariko ararukorera ko rukaba rufise indirimbo 24, akaba afise n'aba subscribers ibihumbi 199, akaba afise ama views agera ku miliyoni 10 ibihumbi 441 amajana 938. Murumva ama views afise kuva atanguye runo rubuga, murumva yuko ari umuntu adasanzwe uyu Monia Fleur. Rero reka nze ndababwire indirimbo ziwe zimaze gukwiza umuriyoni w'abamuroreye. Monia Fleur afise indirimbo 24, ariko akaba afise indirimbo zishika kuri 5 zimaze gukwiza umuriyoni w'amaviews. No kuvuga indirimbo ya mbere yarabwe cyane yitwa Naolewa. Naolewa ni indirimbo imeze neza, ugiye kumviriza amajambo ayirimwo n'ukuntu iririmbwe urumva yuko ari indirimbo imeze neza. Ikaba ifise 1,600,000, ifise umuriyoni umwe hamwe n'ibihumbi 600 baravye ino ndirimbo. Ikaba imaze umwaka umwe iriko rubuga rwiwe rwa YouTube Monia Fleur. Hakabayo n'iyindi yitwa Gakado bakoranye na Satubi. Satubi mukaba muzi ko ari umuririmvyi twemera mu gihugu c'u Burundi. Urumva yuko uyu Monia Fleur amaze gutera intambwe, amaze gukorana featuring n'abaririmbyi bakomeye cyane bo mu gihugu c'u Burundi, abaririmbyi ngira ngo ba mbere twemera mu gihugu c'u Burundi. Rero iyo ndirimbo nayo ikaba imaze amezi 9, ikaba ifise 1,300,000 umuriyoni umwe n'ibihumbi 300 bamaze kuraba ino ndirimbo mu kiringo c'amezi 9 ishitse ku rubuga rwiwe rwa YouTube Monia Fleur. Hakabaho n'indirimbo rero igira gatatu yitwa Hayi. Indirimbo ikaba imaze imyaka 2 iri ku rubuga rwiwe rwa YouTube Monia Fleur, ikaba imaze kurabwa n'umuriyoni umwe hamwe n'ibihumbi 200. Murumva yuko Monia Fleur nawe afise abamukurikirana abatari bake. Hakaca baho rero n'indi ndirimbo igira 4 yakoranye n'umuririmbyi w'igihangange, umuregende wo mu gihugu c'u Burundi, wona usundi yitwa Big Fizzo. Big Fizzo muramuzi, ni umuririmbyi tushaka kuzogaruka ko dukore ikiganiro byimbitse tubabwire neza na neza Fariaz wariwe. Rero barakoranye indirimbo yitwa Febre. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze imyaka 2, ikaba nayo nyene imaze kurabwa n'umuriyoni hamwe n'ibihumbi 200. Numva yuko iyo ndirimbo nayo nyene yakunzwe, ari indirimbo yarabwe cyane. Indirimbo rero ya gatanu mu ndirimbo 24 zo kwa Monia Fleur, indirimbo ya gatanu yakwije umuriyoni ni indirimbo yitwa Ryoha. Ifise umuriyoni umwe w'amaviews mu kiringo c'umwaka umwe, iri ku rubuga rwa Monia Fleur. Murumva yuko uyu Monia Fleur ari umuririmvyikazi w'umurundi ngira ngo wa mbere mu gihugu c'u Burundi, afise abamukurikirana benshi baraba indirimbo ziwe cyane gusumba abandi baririmvyikazi bo mu gihugu c'u Burundi. Rero ahanini nari naje nshaka kubabwira ivyerekeye runo rubuga rwiwe rwa YouTube
rwanditse ko Monia Fleur ukuntu ibikorwa vyiwe bikurikiranwa n'ukuntu uyu muririmvyikazi w'umurundi Monia Fleur avyifatamwo neza. N'uyo rero kuva mu ntara ya Kayanza, intara ngira ngo y'abanyempano b'umuziki, ko uyu munsi mu Kayanza murazi yuko hariyo abaririmbyi mu baririmbyi bakorera i Bujumbura, abazanana mu ntara ya Kayanza aribo tuzosanga ari benshi. N'uyu Monia Fleur murazi ba Bface, abantu bafise ijambo mu gihugu c'u Burundi, muri Buja Flava bakaba bafise ijambo rikomeye. Aba barinoji murabazi yuko ari abantu bakomeye cyane mu muziki w'igihugu c'u Burundi. Hariho abitwa ba Diodone, aribo ba D1, Probosi, murazi yuko ari abanyakayanza ba Ropigime, tutibagiye na Afrimamazi, murazi baba twakazi batamba yuko ari abantu b'impano zidasanzwe. Abo nabo dushoboye kuvuga musanzwe muzi ba Ropigime bose kuva kera, murazi yuko bakomeye cyane mu muziki w'u Burundi, igihe cabo cari igikomeye cyane. Rero Zikoroge, iki nico kiganiro nari nabateguriye cuno munsi, reka tukigarukirize ngasi. Nipfuje ko coba kinini, ahanini nzogitegura ndababwire neza na neza ubuzima bwa Monia Fleur, atari ibinye byo kugenzura zino mbuga ziwe. Nzobabwira ubuzima bwa Monia Fleur muri rusange kuva mu buto gushika aho ageze uno munsi. Zikoroge rero ndabasezeye, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ukaba utari bwagire subscribe, bikore nta na kimwe, ugire na like nimba wakunze kino kiganiro, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Hanyuma uduhe na commentaire, dushirire commentaire. Izo commentaire nama nababwiye, commentaire ziratuma natwe tugira inguvu cyane gose. Rero Zikoroge ndabasezeye, naho utamu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you, merci beaucoup.